kwisi yegereje barakuzuma nimukwire hirya no hino muvuga ubutumwa uyu murimo urangire dutahe dore ubuhanuzi burasohoye tubibona n'amaso twigarure dore ubuhanuzi burasohoye tubibona n'amaso twigarure bo kwisi ariko ntabwo turi no mu boro bamwe bitwa boro hari abantu bibiri vuga ngo aboro no banga abo bantu kubera ari igihugu giteye imbere cyane ko kiratunze gusumbya ubuhindi kikaba ari cyambere muri Afrika kwigisha umuntu waho gushira ko n'abazungu benshi bakibamwe harya nabo nuri n'igikende ntabona uri umuntu ivyo bintu rero haragoye haba ni igihugu gitunze cyane gisirimutse kugira mu byumve abantu baho bagura ibirato ntibagura imiti y'ibirato kuko ntibicafura nwangu uragura ikirato kigahera utagisize ko ntaho uhonyora mwivu ni ku makaro ku mapave ku masima ma etage nuko rero aho hantu kubwira umuntu Yesu ibi bintu bya Yesu nyene ibi bimeze nk'intu byabaye demode bya Bibiliya uwo muntu biramugora kumva ariko dushimira Imana ko hari abantu bizera basenga ico gihugu rero tukigezemwo twakimazemwo amezi 3 twakoze ivuga butumwa twandikiye bitabo bibiri by'icongereza naho tutazi izindimi kuko ntitwazivukanye ariko Imana iradufasha rwapfa kubipacagura twandikiyeyo ibitabo bibiri hari n'ahantu twavyemprimishije kuba kuri imprimeri ahantu bacapira ibitabo babitunganiriza ku bazungu baraho twagiye dusanga babikunze nakamwe nakisabato akandi kavuga ibijaniranye kitwa umwijima w'umuzitanyo twikiriye isi rero ivyo bitabo twabyanditseho twasanze abantu baho ntibazi benshi isabato twandika nakandi gatabo kavuga amadini muri rusangi n'ubuvuzi ko abantu baho baragwaye cyane ko bajya kizungu kujya kizungu ejo uzogwara bidiyabete byose bigwara biraza ariko wiririye gikene bya bindi by'ibiboga by'ibiteke ibi bintu bitari mu bintu by'ibisupu byinshi wiberaho neza nawe ugiye ku bintu by'ibisose byinshi ukigira umuzungu tuzokuyoza igipawa waguye opfa rero abantu baho baragwaye kandi ntibemera Imana abantu baho nyene sinzi ukuntu hariyo n'ibyaha bishasha twasanzeyo tutari tuzi byatumye rero twandika igitabo gihuje n'ibyaha byaho kuko nka Jesse nari bwabona umugabo yambaye isutiye yambaye ijipo ya mini naho nyene n'ubwanwa n'agasakoshi k'abagore nikirato c'abagore n'ijwi ry'abagore n'ibyanwa ariko uwo muntu hari ibyaha hari ibindi byaha twahasanze bishasha guhera mu wa 3 primaire muri programa z'igihugu bigisha abana gusambana inyungu yo gusambana ko babikora akamaro bakabyimura no mu makaye bakabategeka gukundana no gusambana bigishwa mu mashure harimo icigwa cyo gusambana guhera mu wa 3 primaire mwumva abantu badakaze twarageze haratunyuzura dusanga ntabwo dusanga hameze kundi kuntu kantu bankura umogi kwemewe na leta barukoramwe imbombo korogati barunga abana bose bagenda kwishura ko batumurura umogi sigareti mwibarabara inkumi imisore n'abapasitori baho benshi bankura umogi bankwa itabi urumogi rwitwa bararubatirirwa ngo cannabis medical n'urumogi ruvura ngo numuti harabasazi benshi nko muri Amerika n'abantu babaye ibintu by'ibiparara hari mayibobo nyinshi z'abazungu n'abirabure bagwaye n'imvunja kubera kugira ibiyarura mutwe byinshi harabasazi benshi abantu bararamwe barabara benshi n'ahantu hababaje ariko y'ibifaranga n'iterambere ryinshi nta nubwo mengani muri Afrika rero ico gihugu twanditse ibyo bitabo
byinshi ku mamiliyoni menshi kubera harazimbye ibintu byaho n'iby'ikizungu gusa sanga akantu kangana bagakoreye ibintu amafaranga menshi. Rero ibyo bitabo byaradufashe mu bivuga butumwa, twanditse n'izindi mpapuro ntoya dushira ko butumwa ariko zikozwe mu buryo nyine bwa kizungu kugira bishobore kwakira abantu. Ntabwo ari nkino tuzana igipapuro cera imbere n'inyuma ukagiha umuntu ukabona arashimye. Hari utegezwa kubicapa ukabiringaniza ukabishira kibirungo kugira umuntu ashobore no kugifata. Hari giho nandika n'akantu akamaro k'isabato ariko ku ruhande ukashira n'akanuma kugira abantu baho n'abantu bazungu bakunda ibintu baraba bamenyeye kubana n'imbwa n'ibiyabu babisa bushire ko n'agakoko amushire ko n'isomo kugira ibyo bintu mu bwenge abone bega bisa na bya bindi akunda n'ahantu hagoye. Ikindi naco twakoreye mu bintu by'ubuvuzi hadupakira imibirizi tukayuriza indege tukagenda tujanye, twajanye imibirizi tujana ibisuru tujana ibintu by'ibyabyunyo bimwe by'ibikukuri byose, dusanga abantu bagwaye amadiyabete, dusanga abantu bagwaye imitima, kandi mu by'ukuri abantu benshi ubutuzinanye n'abatubera abashitsi n'abantu twahise tuvura. Umuntu tumukoza ku mubirizi diyabete ari nko ku 25 ikaba 15 hanyoye nk'ibirahuri nka 5. Rero n'ubu tugiye tugenda dupakiye ibiro by'imibirizi, ubu mwicumbi habaye imibirizi nk'ibiro nkeka nasizo nk'ibiro nk'indwi by'amafu yo kuvura abantu aho tubabaza tubahaka kayiko ntibazi ko ari bamwe ntibazi ko ari n'umubiri bazi ko ari umuti wa speciale umwukazi. Rero kubera kubona yo n'umubirizi nabyo nyine biragoye. Rero ibyo nabyo byaradufashije. Hanyuma ibindi mu ncamake uko niko twahakoze ivuga butumwa. Rero ishengero riraho abantu benshi bari barasubiye inyuma baragarutse, twabishimiye Imana. Ariko haragoye kuko baricana ugiye ugataha utarashwe n'ubuntu bw'Imana no kuva ngaha gusa ugasohoka ukava ukaja kugo rupango hari aho bitemewe. Ugiye bashobora kukwiba canke bakakurasa kuko umuntu arakurasira n'ikibada cyangwa igiceri muri 150 umuntu araza ati nk'ijana ijana ni menshi cyane ijana ryaho ni menshi nkumbi 40 oya akagusaba nk'ikibada ukimwimya gatori nk'akakurasa kuko inkoho barazitunze zigurishwa muri butiki nka kujya bagurisha ibiharage imyunyu ushakuraja kugura igikarashi ugataha byemewe n'igihugu. Imbunda ziragurishwa mu isoko n'amasasi. Rero haba ubugizi bwa nabi bwinshi. Ugiye kugendera umuntu umutanye programme akakwikanga kuri umusuma abakurashi. Numango ibintu byaho muba muri ko mugenda ariko uzi ngo hajya mu igoti hari mwimbunda yujya mu umuntu wese agenda yikanga uwundi ugenda ubona kwishe ubona kwibye. Abantu barapfa bararaswa kuhaba no kuhakorera ugenda wishize mu Mana gusa nabundi nawe ba wapfuye. Rero ico gihugu rero twavuye ndayinginga heza amezi 3 dusiga ariko ari abantu benshi bakunze ubutumwa bakangutse abagarutse duca dusanga ntitwohareka gutyo. Nageze rero i Burundi ndahamara 3 nsubira nawe n'uwitwa Bosiko marayo kundi kwezi nawe namusize y'ubuni yari ndagaruka kubera impusha zo kubayo ziragoye zibamwe amategeko gira nko kugura ubukirisi. Rero uruhusha rwari rwaheze abo bantu baho rero barakomeye barasenga badutumye intasho nyinshi ngo tuzo baramukiriza abarundi. Hari abantu nitwagira mu ijuru tuzosangayo haje ibintu dusengera twitangira. Hari abantu bizeye bahari tuzogera mu ijuru mugano wabandi tugasereburana nabo. Ibyo rero bizoba hahiga umuntu atazohomba ico kirori. Amen. Nibi gusenga amasengesho gazadutanga ibintu byacu ariko nibyo wabitangiye ntuzobijeko mubijana atari ngorane. Ico ni gihombo gikomeye. Hari abantu mu misi heze na kuko naho tuba turi hano ibihugu byinshi tutajamwo tubikora ko mwikorana buhanga. Hari shengero je ubu mpangiwemwo ryo hirya muri Australia ahantu bitwa muri New Zealand hirya kure bobo ubu ni sangapi ubisaba to bayihejeje ubu bavuye kurahiza isabato bari imbere cyane kubera n'izuba rimera nk'iriserukira. Aho hantu rero
ndahakorera nanje ivuga butumwa niyo mpange naho mba ndi Burundi ariko mba ndi mu iryo shengero programa zaho kubigisha kugira ro ubigisha ubyuka saa 5:30 z'ijoro nihi waba bari saa 3 bageze mu makoraniro mu gatondo ucurara rero ubona kugira ubane nabo rero barantumye ntasho ryari twari turi kumwe barambwiye ngo nzoramutsa abarundi nabo barasenga barakomeye mu ncamake haba muri kino gihugu amashengero ariyongera n'umutekano turawufise kwa kundi bibiri zivuga ngo Imana ngiduhaye ngo impore ngo impande zose nta ngorane namwe murabibona na hani wanyu hano hajya ahantu nkaha hagati kuhakoranira gutyo ni kimenyetso ko Imana iba yatanze impore impande zose rero nta kibazo abantu ubu dufise n'abantu benshi bariko baritanga bemera kuba bakozi bagabanya ku myanya yabo haba muri kino gihugu nk'ubu ryari twari dufise umwiherero w'abakozi b'intumwa twari abantu benshi turarenga nk'amajana 4 ariko abakozi n'ubundi ni bake ko turapanga tukabona barayonze abantu bakaduherana niyo mpamvu tuko turavuga ati abantu bitange ibi bifaransa ntabwo bizoguma hano hari n'igihe tuzoza tukujane ku nguvu kubwira ati turagiye cyangwa uvuge ko waguye rero hari abantu hano bicaranye ibiswahili bicaranye ibyongereza ataco biriko bikore bifasha Imana hari gihe tuzatubwira ati turagiye ariko dushimira Imana mu by'ukuri abantu barakangutse ubu twapanze abantu bamwe baragiye mu ivuga butumwa abandi bariko bazogenda muri kuno kwezi abanyuma ni mu kwa gatatu no mu kwa gatatu mu mpera mu by'ukuri nta hantu hafi ya hose harapangiye niriya beririya ngo baragezeyo hariya mu gatabo bashitse yejo rero hariya hose butuzoza tuhaca imodoka igutobokeye ikitunca kugira kwirarira kwishengero no kubishimira rero Imana mu ncamake haba mu bihugu by'Iburayi na Amerika n'ahandi barasenga ivuga butumwa rirabandanya nta kibazo ibintu bitutesheje umutwe gusa ni injyane ziri ku isi zigenda zituma buri bihugu byose bishiramwe amananiza y'impusha zo kubijamwe ibintu ro by'iherezo ni iherezo nyene nukuri bamwo gutyo ubu mu bihugu bya Cameroon nabo baheruka mu mavuna hari ahantu twakoze ivuga butumwa ahantu bitwa muri extreme nord ya Cameroon mu buraruko kure ahantu hafi ya Nigeria na Chad aho hantu n'ahantu haba ubushuhe bwinshi cyane bw'amadegere 45 ntabwo murumva mwebwe nkeka nk'aba bagenze nkeka za Central Africa nkeka bashobora kuba barabwumvise Somalia iregereza aho hantu Imana yaduhaye abizera nta handi muza mumva haba bya byihebe bya Boko Haram majijya cenyi hagera umunsi nahageze banyetse ngo bitandatu ngo babirasiye hajya nabwo ati byande ngo bya Boko Haram ati babirasiye ngo hajya ngo babirasiye ati sekaye yimbira cyako ubu umugore wanje arazi ibyo ngeze rero mu by'ukuri Imana aho hantu hari ubushuhe bwinshi ubushuhe bwumisha impuzu urayambara ikuma uyikuye ugasanga yarumye igatabuka kubera izuba ryinshi Imana tushimira Imana yaduhaye imitima ariko uruzuba naho rwadukubita ariko ku munsi ari hana nka 3 gaca bituma basi baforofe tukavuga ati uruzuba imitima basi bigahakazamwe akayaga urabona ushuhije amazi aho hantu ukayaterura ari mu ndobo wayafunduruye azohora kuwa mbere wa leta nihazohora aguma ashushe uno munsi ejo dimanche kuwa mbere wa leta akaba ariho wumva naho nyene ntabakanye aba nyene basi omwe ubwo bushuhe buri aho hantu twaragura amazi yo muri frigo amwe ukabanza ukayarambika hano ayandi ukayarambika hano ugashira hano ukabanza ukayahobera ukumva ko akayaga wumve ko akayaga koza twararatugayaagurika twarara hanze twese abantu bo muri ico gisagara barara hanze tukararana n'indobo y'amazi tukabyuka twayimaze tuyinywa kandi utaja kwihagarika tugayagurika bekasika mara batsisira ibintu koko niho natahuye icaha abadive bakoze hajya rijya somo rivuga ngo iyo bavuga biba byaraheze navuze ati Mana ubu je simba narinze no kuvuka ibintu simba narabije y'abadive bakora babyaheze kera
sinari no kuvuka izi ngorane n'abadive baziduteye kwirirwa turaza kwenena ku banyabyaha muri bino bihugu bishushe gutya. Aho hantu mu by'ukuri twasanze abantu babayeho ubuzima bugoye, imvura igwa amezi 3 gusa, amezi 9 yose n'izuba rimwe riba rikaze. Ariko ubu hari ya shengero ryari hari y'amavuna hihanya abantu 25 biyongera kuri ndi. Abo bizera baravutse nabo bavyara ibirere bibiri. Ubu rero hari y'amavuna hiyongeye abandi 25 haca batizwa 11. Ndavuga ati sawa, hari ukuntu ibintu byo byaciye mu gati aho ni sawa. Hajya nuko tutemerewe kubyina shatura n'ibitari tukapfuza. Rero hari ibintu mu by'ukuri ubona ukabona ati ni sawa. Bitwara amafaranga menshi, ishengero rikoresha amahera menshi kugira ushobore kujya mu bihugu urondera abantu, usanga ari ingorane n'ubuzima bwa bugoye. Hari ahantu ugera ugasanga amafaranga kujya gusa ku munsi mujya nk'ibihumbi 200 kubera ibintu byaho bizimbye cyane. Nko muri Afrika y'Epfo impuzi itabutse baca bata cyo gisagara narimo n'ikirato gishonoro baca bata muri pubere mu yarara, kuko amasa ayo naho hotabuka akantu karehuko kugashonesha kaba kangana n'amafaranga wayiguze. Ni mu bazungu twe impuzi yaratabutse tugira kare katana nibashonesha. Rero nawe urumva aho hantu kuhaba biba bitwara uburyo bwinshi. Niyo mpamvu mwamukuye kuzamusengera cyane kugira basa abantu bagiyeyo tuze turonka nabizera benshi. Mugabo benshi data naho ubone kumwe na Nowa yarabwirije ubutumwa, yaravuze ubutumwa habone ku rugo rwiwe. Imana imwandika nk'umuvuga butumwa w'igicocoro warurangiranwa arokoye urugo rwiwe. Urabona Nowa hano tumuzumbya bizera. Rino gitega ryonyene nigiyishiriza umbabo kuri Nowa. Kandi harimo abantu benshi Imana yanemeye. Je nasumye barona abantu mwishengera Imana amaze gushira ko n'ikimenyetso batazonagwa. Imana iguze ikimangu nta huja ushaka kumere gutya zoshaka kugarukira ku munwa w'ingurube uzogaruka uze hano. Nukuvuga ngo hari abantu Imana yemeye, hari abantu barindiriye gusubugingo buhoraho barabaho. Rero mu ncamake ibyo bihugu nuko muri uko kwa gatatu nzoba nagiye muri Kamerune gukorera ivuga butumwa. Rero mu ncamake nibyo muze rero mubisengera cyane tubishire ku mutima. Burya twebwe nta wundi mugambo ukomeye wo mu buzima dufise kiretse ibi bintu by'ubu butumwa. Nta wundi mugambi ibyo bitwa ngo idiri, twebwe idiri dufise n'ubu butumwa. Umuntu atari mwiyo diri arahomba. Iyi niyo diri dufise, niyo boro, cyoza vuga ngo amaboro ni ibi bintu byacu. Ibi dutenza kubisengera tukabibamwo tukabyitangira tukanezerezwa nabyo, kuko ibitabo bivuga ngo nibyo kwiherezo bizotsinda. Hajya nibi bigufana ikipe izotsinda. Zamona abantu bafana ikipe bagataha bagwana kubera bafanye igitsindo. Hajya nibi bigufana ikipe itsindwa. Kuko urababara abantu barapinga bakababara bakabajya n'amahera imitima ikarungura gutya kubera bafanye ibintu bizotsinda. Imana rero ibahe kumva no makuru izina rya Yesu. Amen. Reka rero mfukame senge hanyuma twige. Dusenge. Mana yacu turagupfukamiye, turagushimiye ko uri umubyeyi wacu waduhamagariye mu kuri kwawe, utugiriye imbabazi nyinshi. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Turagusabye ngo tubabarire iri koraniro ryaje kwiga, niuza amakene yaryo ugigisha uzobukozi. Abarimwo bagwaye indwara z'umubiri n'ibikomere byo ku mitima ubahumurize, abandi bakize nk'Imana. Abamarika batacumuye babane natwe, nkemu yera aherekeza ijambo rigiye gusomwa, yinjirane mu mitima yacu n'ubuntu bukiza, tusabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Sawa. Tugiye kuganira ijambo ritubwira ngo kurokoka ubuhanuzi bubi. Mwabyumvise? Kurokoka ubuhanuzi. Hari abantu iyo badakunda kwitwararika ibintu byitwa ubuhanuzi bazogira ingorane nyinshi.
Bibiliya ibamwo ubuhanuzi bw'amoko abiri canke ubuvugishwa bw'amoko abiri. Hari ubuvugishwa bubi n'ubuvugishwa bwiza. Ndabaha uburorero. Ezekiyeli 7:26 kugeza 27. Handitse ngo ibyago bizogerekerana n'ibindi byago, impuha zizogerekerana n'izindi. Bazorondera inama kubo hambere no kumuvugishwa bazibure. Ngo umwami azocura kaniho n'abaganwa bose bazaba bababaye. Ubwo buhanuzi ni bwiza ni bubi? Ni bubi. Ariko nahari bubi nabwo buriho. Buvuze ngo ibyago bizogerekerana n'ibindi, impuha zigerekerane ku zindi. Bazorondera n'inama ku bantu bakuze zibure, n'abami n'abategeka, guhera inzego zose zizoba zifise ibintu bizibabaje. Ubwo buhanuzi ni bubi, ubwo buvugishwa buteye agahinda, ariko butegerezwa kubaho ku isi. Ku bantu babikurikirana, iyi si irimwo ibintu bitesheje umutwe abantu ku buryo buri rwego rwose runiha, kandi ingorane irimo. Uno munsi urashaka kuba ufise akageragezo kangana n'iyi Bibiliya, ukagasengera ugakobagurika, amasengesho akakimura, mu mwanya karimu hakaza ikingana na probox. Nukuvuga ngo gatoya kavamwo kabishije gahaye umwanya kinini, ubwo runini ukarujako karusunika, ari kurusunika nk'imyaka 3, gwahera hakaza urungana ni kwasteri ngo ba. Iyi si nibyo bavuze ngo ibyago bizogerekerana n'ibindi, impuha zizogerekerana n'izindi, n'abantu bakuze bazohura n'ibintu baze babiburira inyishu. None kandi babaza twebwe hari ahantu mu kibano umwana yateye inda. Ese ndavuge gute? Nk'ubu dufate ko hari umudamu afise musaza we, bose barubatse. Noneho umuhungu w'uwo musaza we yateye inda umwuzukuru w'uwo mugore. Mwango umwana wa musaza we yateye inda umwuzukuru wa mushiki wase. Tukibaza ngo rero bazohamagarana gute? Nukuvuga sinzi ko muranyumva. Ese nibakwerana nihabu ibirori byo gukwa bazovuga amajambo gute? Umwana azovuka azitwa gute? Iyi si isigaye ibamwe ibintu ku buryo bahamagara n'abagabo bakuze bari imishatsi yavuyeko, bakavuga ati none muduhe inama, n'abinama bakagira gute? Bakayibura. Yumvira nk'umupapa ateye inda umukobwa wiwe, rego barazibatera. Ibyo mbere ubwo byarashaje, ibyo byarashaje. None uca wiyumvira ngo uyo mwana avutse ni umwuzukuru, ni umwana, ni umusengezana. Bacamwitwa ngo ico ni giki? Ico ni giki? Ngo babuze izina. Ibyo nibyo bavuze ngo isi izo n'abantu bakuze bazohura n'ibintu, inama zigire gute? Inama zibure no ku bantu bo hambere. Ubwo buhanuzi ntabwo ari bwiza, ariko butegerezwa kubaho. Ariko hariho n'ubundi buhanuzi bwiza. Ndabaha akarorero nko mu byahishuriwe Yohana 21:4 handitse ngo izohanagura amosozi yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzoba rukiriho, kandi amaborogo no gutaka n'uburibwe ntibizoba bikiriho, kuko ibya mbere bishize. Ubu buhanuzi si bwiza. Ni 21 ibyahishuriwe Yohana 4. Habonetse n'ubundi buhanuzi ati abantu mwese mwarize muceceke murindire, hazoba igihe Imana izohanagura amarira yanyu ku maso yanyu yose, imiborogo, gupfisha, ibyo bintu byose biheze, ngo ibya mbere biheze. Ibi bya mbere n'ubu buzima tubamo hano ku isi bw'umwanda n'imyaku n'imikoshi buheze. Imana isezeraniye abantu ati nzobahanagura amarira. Ariko Imana rero ntabwo mwijuru izoduhanaguza ikintu cy'igitambara ngo izihanagura, ko nta muntu azogera mwijuru ari kararira. Ahubwo mu gitabo cyitwa uburezi handitsemwo ko
ibintu byatubabaje byose, ibyabaye igipfungu mu buzima byose, imigambi yahombye, ibyapfubye, ingorane twahuye nazo zose, bya bindi byose wumvise byakubabaje ukazurara utaryamye, ngo tugeze mu ijuru, kuko ndibaza yuko Imana yuguruje biro hano ku isi, abantu boza batonda ku Mana bayibaza ingene byagenze, boba benshi. Abo bantu rero bose kubera Imana itagira ibiro ku isi byabapfubiyemo ibyo bibazo. Mu ijuru Imana irafise ukuntu izotwishura ibijya bibazo. Umuntu wese afise ikintu camubabaje ariko akabura inyishu y'impamvu Imana yakigize uko. Mu ijuru yabitse akantu kameze nk'akabonisi ko kuzoduhoza amarira. Ingene rero ngo izoduhoza, urashaka gupfisha umwana wa mbere agapfa afise umwaka, wa kabiri amezi abiri bagapfa ari nk'indwi, ukarira ugasanga waronze unganuko kubera umubabaro, kandi ibyo birumvikana. Ariko ugeze mu ijuru Imana izokubwira ngo uwa mbere nabonye azoba indaya y'Igitega, ndamwica ndamukubikire nguye. Uyu nabonye ari wazoba gatari namena amazu mu Burundi bwose, nawe mpanga ntuzihanganira umwana wawe ari kibandi kivugwa ku radio, ndamwica afise umwaka nguriya mutori. Ngo Imana izogusigurira ibyo bintu, ngo ucuvuga ati Imana nkuyisha po n'ubwatsi ndakwemeye. Amen. Uko niko izoduhoza amarira, izokubwira impamvu uce uvuga ati sawa. Twebwe hari ahantu umuhungu yahebye umukobwa amujya kamafye, akuna abahungu bajya amafyeri akakujya kamafyeri kuko yigira ngo ntasaza, ngo haruna abahungu bigira ibintu by'ibitoro. Mu nyuma bigenze gutyo amuhebye umukobwa atambwira ati cyane nukuri wihangane nta kundi ndamuremesha. Ariko hari ukuntu uremesha umuntu bikamera nko gusuka amazi ku mugongo w'imbata, ntashikemwe indani, ugasoma wabyumvise ngo menga nabyumvise, kongera ugasoma ukabona ntabwo abyumvise ne. Yaciye arongorwa n'umubosi afise n'imodoka, narambwiye ati bona warahombye warungutse, atabwo yaragize neza kunyanga. Ariko ubwa mbere ntabwo yari kubyemera. Imana izohoza abantu amarira. Ubu n'ubuhanuzi bwiza mu ijambo ry'Imana yose dusoma, Bibiliya n'ibindi bitabo twizera, habamwe ubuvugishwa bw'amoko abiri, bwiza na bubi. Harimwo rero bubi nipfuza ko twiga, ntabwo twiga bwiza ko bwiza ntacyo budutwaye, n'ubundi ni bwiza nyene. Ahubwo bubi nibwo nshaka ko twiga, ko nibwo bwo dukorako. Suko sawa. Ica mbere gutimba ku rukundo. Imana ibafashe mu byumve, hajya ikintu y'Imana yakivuze ikacandikisha kikaba kiri mu murongo w'ubuvugishwa bwa Bibiliya, ukigeze ko uzoza ufunga ifire. Muri Matayo 24 umurongo wa 12 handitse ngo kuko ubugarariji buzogwira urukundo rwa benshi ruzotimba. Buriya bugarariji mu bitabo handitse ngo ni inikite. Inikite rero ntabwo ari ubugarariji, ni ibyaha n'amabi azogwirirana akaba menshi ku isi mu bantu. Ibyo bigatuma beza nabo bagwa mu caha cyo gutimba ku rukundo. Ndabikuye mu mpapuro za Bibiliya, tubivuge mu mvugo zoroshe. Umuntu aje wawe ariko arajugumira ngo nukuri ngo mpindaro, ukayimuha akaharara, kumba yararaba aho televiziyo iteye, imisumani iteyemwo, bugaca yabiranduye yagiye. Uwo muntu wagiriye impuhwe rwari urukundo rubiguteye, kwa bya bindi twiga hano kwishengero, mukundane n'abasegerereza, nibyo wari washize mu bikorwa. Ariko winjije ikibandi cyateruye kijana n'amasahani, wewe mwiza usanzwe ukundana, ubwo bugararije uwo muntu akoze akagenda kwibye wamuhaye indaro, wewe bikuremamwo nawe ikindi caha cyo gutimba ku rukundo. Bizokugora kongera guha umuntu indaro, kandi uzobuguye, uzogira amakenga arenga imbibe nawe ubuguye. Niyo mpamvu bavuze ngo kubera ubugarariji buzogwira, hari umugwi w'abagarariji uzoba wuzuye mwisi, habeho abo ni babi,
uwo n'umugwi wa mbere. Habeho n'uwundi mugwi w'abantu beza ariko bazozira ingaruka z'ubugarariji bw'abandi bantu. Umuntu atazoba mu mugwi w'abagarariji azoba mu mugwi w'abatimba ku rukundo. Ubwo buvugishwa bwa Bibiliya ni bubi kandi abantu benshi buzobatsinda. Muzogende mukurikirane indirimbo nyinshi abaririmbyi baha muri ano madini yo hanze baririmba. Ni indirimbo zo gukocorana. Bararirimba ibintu ariko ukumva menga hari umuntu abwiye. Sinzi ko muri ko muranyumva. Hari umuntu abwiye yashaka kubarira. Umuntu wari ubaka inzu yagera ku madirisha agaca ashira kuri stati ya WhatsApp ngo kabajye. Kiyumvira abo bantu kajya nuko abafise hari abantu tu yanka bankana bamutesheje umutwe ashaka kunyengereza. Umuntu araririmba kazamva baririmbye ngo igukuye ku cavu n'ibintu ariko byerekana aho Imana ikugejeje n'abasigaye bafyonyotse n'abandi bakwiye kubimenya ukabona ko abantu mu mitima yabo hagenderamwe ibintu. Hari umuntu aheruka kwigisha kuri izi mbuga hwaniro ngo aha tugeze ntibarimwo. Muranyumva ico cyari kigwa cyitwa ngo aha tugeze ntibagizeni ngo ntibarimwo. Ibyo abo ntibarimwo n'abantu kandi abariye mwiyisi urukundo ruzotimba mu bantu bitewe n'ubugarariji bwinshi. Mu gitabo cyitwa ibyiyumvira imico n'ubumuntu volume ya 2 harimo page ivuga ngo muri herezo ry'isi ngo abantu bazorengana kwankana hagati y'abanzi ngo umuntu ngo azonanka n'uwumukunda. Sinzi ko munyumvise mwumve ndababwira umuntu uraza umuntu akaguha ibigori akaguha nk'ibigori 4 ugaca ntagukunze ugaca utaha ko abantu barikunda ngo 4 gusa ngo mu rurima rungana kujya wowe hakubanza wemera ibyo aguhaye ahubwo kagenda widoga ngo ntiyasizemwo ngo binini ngo abantu ngwingumyi gusa ngo abandi bamwe batwigishije mbere no kwisabato. Abantu mwiherezo ry'isi bazokwankana babakunda. Je naraciye urubanza rw'umugabo yagumutse ngo mugenzi we ngamuhaye 50,000 kandi ababaza. Umuntu agucoreye murumvikana yagucoreye. Ibi umuntu agucoreye 50,000 nk'ibyo muri 2014 ntibyari nka 300 y'ukigi. Araburana ubwo rubanza ndaruca ngo kubona ngo ampamake ngo kansuzugura umugabo nkanje ngo nihaye. Ibyo mwiherezo ry'isi abantu bazonanka n'ababakunda. Mucamake kwankana tuzokwankana bibu mwavu aho tuharenge tuje ku yindi nivo yo kwankana umuntu agizeni agukunda. Ubu mwana uramukorako ndavuga iyi ngingo ndayivuga ko utuntu tune nzobe ndayivuyeko. Reka mpere kubana n'ababyeyi kubera muri Mika igice cy'indwi umurongo wa 5 n'uwa 6 handitsemwo kwa abana bazonanira ababyeyi. Kandi muri Marake 4:5 Eliya wa 3 akazoza aje gutuma abana n'ababyeyi basubiza hamwe. Abana biki gihe umwana uramukorako agaca ukazabumva ari karidoga ngo je ngo ibintu byahango byarandambiye ngo narabibonye ko munyanka ngo jewe ngo nzigira ukiyumvira ibintu mwamugize. Umwana akababera gakunga hamanuka akabananira. Mu gitabo cyitwa inama ku babyeyi n'abarezi n'abigisha handitsemwo yuko abana bageze ku myaka 18 ngo bagoye kurera ngo babashaka ngo bishire bizane. Ibyo bitwa mu Faransa ngo ngo ibyo twa ngo ibyo twa lese ngo ibi bintu byo umuntu yijane aze yigarukana. Ntumubaze iyo yagiye, ntumubaze uwo bari kumwe, ntumubwira ati reka kandi ugumye ubimubaza aca kubwira ngo nziyahura. Harakana kagakobwa kagiye kurira kuri barza ya etage y'inzu yiwabo. Twariko dukora ivuga butumwa ahantu akana abavyeyi bagiro baradusigiranye n'uwo muryango n'izindi ntumwa gaca kurira hejuru ngo bambujije kwihoberera ngo abahungu ngo no kwirira ipiripiri ngo je ngo mbere ngo no kwiyica. Bampamagara ndiyo hasi mu nzu zo hasi aterega ari yahuye nsanga kahagaze yo hejuru ngo ngira nigwire hasi ngo bambujije guhobera abahungu.
kandi ntazi ko atari guhobera abahungu ahubwo ari guhobera inda. Hari n'igihe ucugiriye amahasa nabubatse amahasa arabakuramwe iyo kotse nkaswe wewe. Abana kubera iyo mirongo nadondaguye, abana bazoreka gukunda ababyeyi. Mwe mwibaza ngo abana benshi bari ku isi kiretse abagorozi bihanye neza naho nyene, abana ntabwo bakundira ababyeyi kubera babakunda nk'abantu babasumba bababyaye bafitiye akamaro, ahubwo babakundira ibintu babaha. Umwana akakuba ngo urumva mere ngo ndagukunda kubera ashaka kumugurira ibirato yabonye ku mugenzi wiwe, akakwikumbagaza akakoza amasahana agakoropaga ibyo bintu, ariko mukambwa azabumva ko ngo nyaturato twasa neza mukumva cometsemwo n'ibirato. Abana bazonanira ababyeyi. Niyo mpamvu iki kinyejana ngo abana bo guhera mu 97 mu bintu bitwa abajenizi, abantu bo muri ba generation Z bikinyejana cyaze, abo bana barimwe imizimu n'ibinyamwonga n'amadayimoni. Nibo bana batumva, nibo bana mucamake. Abo bana baragoye kubera bakuze neza. Bamwe bavutse bakura basanga mure zihari, ntibahuye mu isekuru, ntibaseye ku ntuze kwibuye, ntabwo ntibakuriye kuri za nkoni. Abantu uzosanga bituma mu nzu, bavoma mu nzu, baba mu nzu aho biberaho, borowe nka zanka. Abo bana ntibumva, nibo bana jewe nkura. Ntabwo umuvyeyi yagutuma, ahubwo yarakuraba ukamenya ko amazi ntayo ukaja kuvoma. Abavyeyi ntibarinda kurinda gusarara ngo mugire deba. Umuvyeyi yarakuraba ukamenya ngo akubwiye ati ahantu wicaye ni mu bagabo vaho nta bana bicara. Avuga abavyeyi bacu baravuga ibintu bari kukumangura. Yarakubwiye wewe yarakuraba gutyo ukamenya ngo muziko genda wegenye zinkwi umuriro ugira uzimye ugahaguruka ukagenda. Twebwe nitwe bantu twavomye dusiga umuvyeyi aciye amate ku gitoto ku kibabi akakubwira ngo akamye ega twarakubitwa, ukazana urubindi urukuye yopfo ugenda ufata ibyatsi, wahagera ugasanga amazi yakamye kuri cyaki amate yiwe yasize kwibabi, kandi yaba yahicaye n'inkoni yiwe ngaho n'intebe, ukajya inkoni n'umubindi w'amazi ubuzanye. Umubindi wese nabo bazi ntawe n'amabido kadukoresha amabido. Abana bariko bakurira mu mwidegembyo mwinshi, bariko bakura muri kino kinyejana, nibo bana batemera ko ababyeyi babakunda. Urukundo ruzotimba hagati y'abana n'ababyeyi. Umwana umuhanuye abanza uzama ngo urumva mere, apana mama ngo urumva mere, ngo pere. Hoho yariza akacaho hirya n'Ubufaransa nka bubiri, nabwo nyine atazi ico busigura mu Kirundi, ngo noromaroma. Umubajije noromaroma mu Kirundi ntabyazi, ngo amfete ntabyazi. N'ubu muzogenda mugira abana bayati amfete mu Kirundi niki ntabyazi. Kwenda gusahemye ku makaye n'ibisakoshi binini. Uwo mwana kugira uzomwumvishe ko umusumbye ubwenge, wo umusumbye impanuro, umusumbya kureba kure. Ntabyo kandi aba n'uwa mbere kwishura kuvuga ati je mvise ubwenge mba n'uwa mbere. Akibagirwa ko ari kabu wa mbere kubera ibiharura, atari kabu wa mbere kubera inararibonye zo mu buzima. Iyi si yose n'amashure nta muntu hanatize, ahubwo ibyo twize ntibisa. Ariko hano abantu bose bose za dogitora muhira bavisa amakaminuza y'ubuzima menshi. Urukundo ruzotimba mu bana n'ababyeyi. Babyeyi bari abana bari hano mu nyumva mwese, twese turi abana hano naho tuba twubatse. Ariko abana bari hano batararushinga, ubuzorokoka n'ubuzofata ababyeyi akabagira inkingi yo kwiyegamikako. Nayo ubundi uzogenda akazafata bya bihungu ngaho bigenda nk'ibikona byasamye, ibi bihungu byo ngaho bidasokoza n'imishatsi, bibyambara amabutura ayandi yahonye, ukagenda ukumva ngo nibyo ngo bivise ubwenge.
kigutera inda gica gihungira mu cibitoke nta nubwo ukibona niyo canyuze. Iyi si abana bazokwankana n'ababyeyi, niyo mpamvu uzosanga mu miryango Bibiliya ivuga ngo umwansi w'umuntu azoba uwo mu rugo rwiwe, niho bizoba bikomereye. Umuvyeyi azohanura umwana munanire, umwana be danje. Muri Kamerune ababyeyi bigishije umwana hanze, ariga aravayo, hageze ko ataha ababwira ngo nzotaha narose na diplome nzanye na fiance. Umwana w'imfura w'umuhungu yiziburaye ataje na fiance niki diplome, umuvyeyi ategura ibirori. Kumbe uwo muhungu yagezeyo yigira bya bintu ngo by'abasirimu, uba afise umufiance afise ubwanwa, ari muri babandi basambana nabo bahuje ibitsina, abazanye umukazana rero w'ubwanwa. Nguwo mukazana baraje baburutse ikidege iyawunde Kamerune. Ibyo ntabwo ari inkuru z'ahandi, oya n'ibintu byabaye ngo ati byabaye kujya muryango. Babona ajazananye n'undi muntu w'umugabo, bibaza ati ni mugenzi wiwe. Mukanya bari bateguye ibirori, babageze nyene batumiye n'abantu, umvu ibyo bintu biraremereye. Munyuma baramubaza ati none wa mufiance ari ngo nuyu. Se wiwe aramubaza ati umufiance ati uwihe, atuyo. Urumva ngo mukwengo hoza mubitahura, urumva ngo ari ibintu ngo mu byataro ngo murabo mu binyejana. Akakumvisha ko wewe ubwenge bwicetse bwaje kibivunjivunji, buriko n'urubobi washaje, byashaje, ubwenge bwawe bwashaje. Uwo mugabo yahereye uwo mwanya apfa ururimi, ntiyasubiye kuvuga. Yapfuye, yaciye agira avese, yaturitse imitsi y'ubwonko, yapfuye haheze yinga. Se wiwe guheraho ntiyasubiye kuvuga, yapfuye yinga areze baramuhambye, ubasigaye umugore n'abana. None ubona wose ubira kuvuga igihe jambo mu bagabo uvise umukazana w'ubwana. Wowe nawe waca ngaho ukazukata uvuga ngo uruwaye. Hariho ibintu bitumvikana mw'isi. Ninde muntu yokwizera kurungikana ijambo ryo mu bantu? Wawe nawe uri umuntu. Abana bazokura mwiyokotsa ababyeyi. Je mu bintu ntinya abana banje. Abana barakaze. Mu gitabo kimwe mvise c'amatemonyage, muri ibyo bitabo by'amatestimony handitsemwo ko no mu ntambara biranditse ngo ababyeyi biki gihe ngo kugira bazana amahoro ngo bemeye kumvira abana, kandi ari abana bajejwe kumvira ababyeyi. Ababyeyi ngo nta magara, iwacu dufise ahantu mvuka, umwana w'umukobwa aza yijana nk'impena agaruka, se waramushira ku Rwanda tabo bahungu wishinga, umukobwa ajana se wiwe ni boxe nk'ahajya inyuma, ati subiye kuzumbuza abahungu nzogenda ndamubwira nterinda nzoyikwagiriza, tuzusubire nzokwagiriza kore wayinteye, nzoreba yuhungira. Se we yarajugumiye, baca bavayo bakoze inama y'amahoro. Ati ntukuri, ati uzogenda nta ngorane, amuhahamuye. Kandi murumva ko iryo jambo by'ibyo bintu birakaze. Uraza umwana wawe ahamagaye abantu ngo ni yuyu, ubu kubitiwe mwigunira. Iyi si urukundo mu buhanuzi bubi dufise ni timba ry'urukundo, kandi urwo rukundo ruzobanza rutimbe hagati y'ababyeyi n'abana. Niyo mpamvu Eliya wa gatatu ngo azosanganya imitima y'abana n'iyabande n'iyabase. Abana bazoba bafitanye amatati n'ababyeyi, kandi mu by'ukuri ababyeyi benshi ntabwo ari bo babi ku bana. Ego hariho n'ababyeyi b'ibinani babi, ariko abana benshi nibo bagora ababyeyi. Naho umubyeyi wayoba anywa inzoga ari kiboregwa wa mbere wo muri Gitega, ariko nta mubyeyi yokubwira ngo genda usambane bagutera inda y'ikinyendaro. Nta mubyeyi yokubwira ngo genda urunkura umuga, ahubwo ari gakubwira ngo jangwe iritabi ngo ndari gufatanya, kandi nawe arinywa ngo nzokuzura amaso ngo iri ryaratwishe ngo je sinshaka kupfa, akaba warinywa ariko batokwemera kurigira gute kurinywa. Ubwo n'urukundo rwa kibyeyi. Abana bari hano mu nyumve, umuntu wa mbere abakunda ntabwo ari Eriko mu Cibitoke, ni nyoko naso. Abandi bazogwenda bakazabaza ngo ndagukunda ngo uri wa mbere, barabesha ngo naragupfiriye ni Yesu. Ngo naragupfira nzoguha byose, we wari nabyo. Umuntu
nta muntu afise byose n'Imana byose byaranse yashaka ko bose bihana byaranse n'Imana byaranse uwo muhungu waho hirya muri quartier akigurirwa boka na nyina ni karamato ishobora ushaka kubimenya uzomubwira ati ndaje untware umunsi umuzogende wati uzuzanye n'ibintu mu kiobama impuzu zose ati numvise warampfiriye ndaje uzorabe ko atiruka ico urukundo ruzotimba mu babyeyi n'abana. Ica kabiri ni hagati y'abagabo n'abagore abaki abagabo ndavugamwe ibintu bikeya kuko turi kumwe n'abantu hano murabona uno muntu batubwiye ngo yavuze ngo ntazokubaka ngo kubera ngo amategeko yabonye ngo nyina yakuriyemo Jaru kwa kungisha inama arambwira ati mbonye nimero yawe ku mbuga mukozi w'Imana nshaka inama tubutumwa bwanyu narabwumvise ndi mu bihugu byo hanze kandi ninaza nzoba umugorozi numvise ari byo ariko nshaka inama nshaka umwana ariko ntafise umugabo ntabwo none iyo ndagashaka ko yabayeho kuri Maria gusa urashaka habe yindi ndayamwema ngoya ngurumva ngo Jesse yarandaye ati jewe mvise imyaka 36 ndicari isugi ati ntani n'umuntu sinshaka kuzokora ubukwe abagabo ndabanga ni babi ndabye abantu mu mihana kubuga aba bene wacu ingene birwa bandirira ngo babayeho ati narabyansi byo kurongoka ati gusa ikibazo mfise ubutunzi bwinshi shaka uwo nzoburaga ariko nta mugabo mfise iyi si abantu bose bari hano babagabo bari hano bubatse n'ababyeyi ndababwira ikintu kimwe muracumva ntabwo umugabo n'umugore ntabwo mushima n'incuro imwe iki nico kinanirana murabona wa munsi wagenda kumubwira ngo naragukunze tubane ati numva naragucaga uzombera umugore akabwira ngo ngiye kwiyumvira akemera wewe wari waje wa mucaga utarabimubwira umubwiye akemera nawe yagucaguye muracaguranye ntabwo biherera hajya amugabo n'umugore muzopfa mucagurana kubera iki murabana rero ugasanga umugabo arahirira bisaba nabyo bicagure utabicaguye muca mushwana ucubishima uko nako nuko umushima riba ijya kabiri ririya rya mbere nirituma muja mu nzu tukabahezagira bigahera mugezeyo muzoguma mushimana mudashimanye muzankana hari gihe usanga umugore wawe agenda bukebuke irengarenga n'intore abiteka gwera mu gatondo bigasha saa sita irengarenga abize umufuko w'amakara imbabura zine byose ariko azihera mu gatondo atobora rumwe abanza areba inyamanza atobora urundi ajya inzara utegerezwa nabyo kubyemera utabyemeye muca mushwana uzomwemera yagwa uzomwemera hari byamunaniye mwahombye yake mu buzima bw'abubatsi yo wihenze ngo mucagura rimwe mugeze imbere muca mwankano cyangwa ngo cyangwa sukuna kubona ngo cyangwa oho aho nibyo bintu byononye imiryango y'iki gihe hano hari igitabo citwa inama zo kwibera umurongozi citwa guide de formation personnelle handitse ku page ya 47 ngo ni mu cigwa citwa divorce handitse ngo des sondages forcément approximatifs à une matière aussi délicate révèlent que sur 10 mariages 4 tournent mal et finissent par l'abandon ou le divorce. 4 autres essayent de tenir à travers bien des difficultés d'adaptation et de sérieuses désillusions. Les 2 autres sont à peu près heureux. Handitse ngo mu biharuro ngereranyo cyangwa mu bushakashatsi bwakozwe bwerekana yuko muri mariage 10 ziba ngo 4 zihera nabi bagaheza bankanye canke bahukanye bijya mu mariage zose muzamara ngo bibi n'abakameramani n'ibirato byo ku mapine bantu bagenda bazunguruka
narinciye umunsi mwe Bujumbura numva abantu bari kwavuga ngo rwaruti gurukundo rurimwe ruri kuri Janike rwaruti murarubona murabona ama mariage menshi yo muri za 2000 ni abantu baje gufatira amafoto ubu nta numwe akijayo ngo barakoze ibiharo basanga abantu bose ngo bagiye kwifatiriza ifoto ngo barahukanye ngo rurimwe ibisigo narababwiye abantu bari kwavuga mu modoka tabwo ibisigo byari mu bahifotoreza no kuvuga ngo hano handitse ngo muri mariage 10 zimwe muzamona ngo za BBB bamwe zine murizo barahukana izindi bagahebana umuntu akomoka hari ahantu hari umugabo nzi aheruka komoka umugore niwe yisiga yambwa ati omoka umugabo yaromotse umugore yasigaye ngaho n'abana we biri hepfo ngo izindi zine ngo zibayeho zipfa kugeragereza ngo hagati y'ingorane ngo zishingiye ibyo bitwa adaptation nukugerageza gufata uko wameze wumve wo bishobora ngo mubane hirya haranditse ngo izindi zibiri ngo nizo zimeze nk'izibanye zinezerewe iyi si nuko iteye nuko ikoze mu miryango abantu bakundanye babwiranye ibigambo byinshi by'urukundo bimeze nk'urubura byatibagurika mu masegonda nk'abiri batukanira hajya kwibarabara ngo ntuzusubireje hari umugore yatutse umugabo ngo wakivagnwe ngo mabyi aramutuka turavuga ati karabaye kandi mu minsi heze nibyo bavugana ariko nyuma y'iminsi mike ibitutsi ingumi abantu bakankana bigahinduka ndababwira umuntu azosazana n'umugore wiwe mwiki kinyejaniki umuntu bazobona basa gahunda basogokuru babanye akabona rakubise imyaka 7 10 20 30 40 50 babana bazomuha agashimwe mwiyisi iyi bazomuha agashimwe isi abantu benshi baragenda bakabana mukanya bigahinduka zero amashure bayafise hano ro mwisi ho abantu baragenda n'iminwa bagasiga ngo umugabo azomukunda abyomekamwe ikibabari cy'urubaho wewe urandi ugasiga ngo niho bazogukunda oho ugasanga inzara wateyeko n'izindi ahubwo n'ibyacomora cyangwa umugore akabikujomba kabigucumikisha iyi si urabye imanza zabize ziri mu masenari abagabo barongoye ibigo tugera mu mabiro yabo tukajugumi ariko iwabo byaranse tugeze iwabo twazarika ngo mwaramutse mutwara ati mwaramutse ariko we n'umugore barakubitana n'igipfubuzi iwacu dufise umugabo yazanye umugore acashaka ngamukubite kumbe uwo mukobwa musaza wiwe niwe kera yatwigisha karate twe twari karate mu bitoki kera tukiri abana uwo mukobwa nawe yari yarazize umukobwa uwo mugore acabwira abantu bose ati ntimuze kutubangurukanye kandi nitugwana nk'abana tubanza dukura amateleviziyo tubika amafone barabanza barahiga imbuga ibintu byose n'amasahani begezayo baragwanye umugabo yarakubiswe n'ubu yarahebye iyi si kandi abo bantu uravye ingene bari bakundanye ingene badusesa kuja amafaranga tuza mu birori byabo abantu bo barakora ubukosanga buraka amasara rimwe amatara ariko imitima yabo itarimwo Yesu ayo matara azohinduka ingumi iyi si urukundo ruzotimba mu bantu bubakanye akantu gato ubona umuntu baramutaye hari n'umuntu abantu barashwana ugasigara none ujyawe yamuhoye iki tibadata bavuga ngo babandi ngo bagufi ariko ugasanga nuwo bataye ni wa wundi aba isi yose ishaka ako bamwometse wakivagude ngo washano nguragapfa gutyo ngo nahuye n'umukoshi kiyumvira kino nuyu ibi bintu biri mu ngo by'imizimu nibiki koko ibintu biri mu miryango birimo satani uwo kugwego go hejuru imiryango izokwankana ico sikindi ikindi abantu mu kibano bazokwankana Bibiri tubwira ngo mukunda abansi banyu Bibiri kanatubwira ngo umwansi wawe ngo niyasonza mama ubwo bukiriso hajya hari amasomo muri Bibiliya n'abantu tutinya no kuyigisha umwansi wawe
kandi uyu Bibiliya ivuga ngo numwasi n'umuntu mu by'ukuri bizwi ntabwo uri kumubeshera arakwanka yarakwici yagukoreye ibintu umwansi nyene bizwi ariko ngo inzara imufashe ucucumba ucuca igitoki ugacuca kuzana nabibisi byose n'amavoka ugashiraho na erayo ugasuka ko byose uzazana za sezame akarya ubwo bukirisi buroroshe niyo mpamvu bakubwira ngo kirazira kugira abansi kuko kubagwiza uzobagaburira utabagaburiye uzobucumuye umuntu ngo akwiriye kubaho nta bansi afise kuko mu by'ukuri gutekera ibyo kurya umwansi ibyo bukirisi burakomeye buragoye nubwo ku rwego rwo hejuru urabye hari abantu usanga bagenda bavuna ugasanga umuntu ngo agende ngende nta muntu w'umukirisi agira abansi kandi abantu tubayemwo muri ino minsi kuko muri Bibiliya handitse ngo nibidambidambi mu Filipi handitse ngo nibidambidambi bigoramye umuntu arakubwira ngo niyo base yawe agaca yimena ntanaza gusaba imbabazi agacaza ngo abagorozi ngo ngoro nagwaro base ngo hamenetse nta ngorana afise kuko nikidambidambi kandi kiragorana kandi Bibiliya ikavuga ngo mubemwo muri amatara hagati y'ibyo bidambidambi ibyo bintu mwe mwumva byoroshe uwo muntu kumukunda abantu ino sirimwe abantu biyandagaza akugura n'amahera ntayaguhe wiviraho vyo ugasanga gusoromeye umusoma ntiyawugusabye nawe waruzi ngo nuhitubiriza ngoma witahaniye umuseke ngoma kuwo museke kugikaje ukasanga uramuhaye utamuhaye ntuzomurarika mu mavuna yemere cagwagiriza ngo ukundisi kandi ari we mubi abantu bariyandagaza hari umuntu nzi yimutse ahantu kubera abantu bose bashaka kujya wiwe karitiye yose yarahimutse aragenda ibintu iyi si kugira ushobore gukundana kugira ushobore gukunda ababanyi abantu uru rukundo rwo gukunda abantu ruragoye none Bibiliya nivuga ngo nibabona ibikorwa byanyu byiza twebwe dukwiriye kubaho dukunda abantu tubakorera ibyiza kugira na bwa butumwa twigisha buzoronkaho bufata uraza ugiye mu mavuna ukazabumva ngo ni Karori ngumwe w'umugorozere yateye cyangwa nk'ubu nazimiye ndiko ndabaza atumwa hariya ngo ngo bajya abantu ni beza ngo ndahakwereka urazi waciye akubwira ngo bijya bivagundu ngo shango mufise igikorwa ngo nabari yamurasengana wo bibaza ngo naho umuntu yagarara kibiro ntibiba bigabanutse abantu biki gihe bariyandagaza kubakorera ibyiza bisaba wururuke bakwamure uzosigara ukokotse nk'agati ko muci niko abantu biki gihe bameze hari umuntu ugiranye ukabona arungitse umwana ngo mama ngo ntumye ngo umuhe ngo kwisupu ariko akazana ikibakure utamuhaye barimana ugumye ubaha izohera iyi si gukundana urukundo ruzotimba mwe murabona ko Bibiliya tubwira ngo nango nari mwibohero nari nambaye ubusa ubu hariho n'umuntu hari hano nta muntu arambika ku giti cyo apana ishengero nta waragaburira nta warambika nta ni nabana aragurira n'amakaye bababanyi bakenye ugasanga umugore afise ibintu by'ibivarize byuzuyemwe ibitenge ntawe yahaye ubwo bukristo ntibwanditse jewe nasomye mu gitabo mfise citwa Guide des Aliments citwa Le Dessin du Potager handitsemwo kuruyuki kugira rukore ikiro c'ubuki rugenda ku mashugwa ari hagati y'imiliyoni 2 n'imiliyoni 6 ikiro c'ubuki kijya muzamona tunywa tutanashimira inzuki kugira gikogwe ni hagati y'amashugwa miliyoni 2 n'imiliyoni 6 ngwigarama rimwe gusa n'amashugwa 75,000 ndababaza wewe n'uruyuki kubikorwa byiza ubona Imana yojana nde mwijuru haje Imana uvuze ngo shaka ijuru ati sawa uruyuki ngo hano rukaza ati dondagura wewe ivyo wakoze uruyuki rukavuga ngene gwagiye ku mashugwe yo mu cankuzo rukata Tanzania ruja muri Kongo rurakata mu cibitoka ati nujuje imizinga tije nakoze ibinganuko ati nawe vuga imiryango yawe yarakugendereye ugira ibintu byose bakuzaniye ntawe wahayeko
warimye ibigori byo mu mwonga byo muci wabiriye byose, wagiye wambara ibihuzu gira ibipantaro utunga ibintu byose nta numwe hajya kandi ababwiye mu bukristo butugoye nubwo kwikura ikintu ukagiha umuntu. Hajya cya gitenga ubukizimbye cyitwa hari ibindi bika nimba ari Diane nimba ari Diana niki oya hari ikindi cyitwa Nazareth umugabo biroroshe reka ndababaze biroroshe ko umugore abwira munyumve biroroshe ko umugore abwira umugabo ati nukuri ati hari umuntu ushaka tugurire ico nyene muvuze tari umuntu dusengana nukuri mbona kwigitenge ati kandi turamugurira kiriya nyene habwo tugaca urubanza umugabo yanse akadutuma katabadiya ko nimuze tugezeho tugasanga tijo mugabo wanje twarimbuye umuceri twungutsa ariko yanse ko tugurira umuntu tumufashe kandi kigitenge iki. Izo manza hano muzamuzica mu bukristo bugoye urukundo ruzopfa mu bantu usange nabi wanyu ntaco wabamariye. Waruzi ko hari gihe hari abantu bashaka kuba bana igitega mwene waba baruguru aje hana akabayo mwihakana ukurikije uko yambaye imvunja zaramwishe ibihuzu bitameshe kuburyo nagusanze mwirigara hariya mu muji hajya kuburyo utokwemera ko ari mwene wanyu ugasanga nta n'inama mwakoze mu muryango mu mwubakire n'akazu k'amabati nimwana mwambitse katuzura tubesha hano ngo Yesu ubutumwa wanjyajawe nibibaho iyi si urukundo ruzotimba. Mwemwe mwari muzi ko umuntu asorora amahera atarasororera nyina umuntu agakora mu mufuko ngo arika ngo ntitwaherukana 100 pa nyina ntaramuha na 10 bashikiwe ntayo yabahaye ubwo n'ubujyajya nje nkunda guzumbya biwanye urukundo ruzotimba. Ubu n'ubuhanuzi bubi bwa mbere ubwa kabiri umuntu wese rero azaripima sibyo wipima ushika ku munzane kabiri itituka ryo kwizera Luka 18:8 handitse ne mbega aho umwana w'umuntu azozira azosanga ukwizera mwisi. Umva ibintu biranga umuntu afise kwizera niho nshaka guteba. Icambere Habakuki 3:16-17 handitse ngo naho umusuko nutokwera inka zigahera mu ruhongore ibiki byose bigapfa byose ati nzoguma nshima Imana. Icambere kiranga ko ufise kwizera ibihombo ingorane zo muri no buzima ntizigukura ku Mana. Hari abantu bahombye akantu gusa gatoye acaheba n'ubutumwa mukamaza byagenze gute ngurumva ngo ya moto yagize accident nawe none ni moto n'ubutumwa bwe bagonze imoto yiwe yagize accident n'ubutumwa bwagize accident. Habakuki yavuze ati naho byose jewe bitogira gute byohera inka mu ruhongore zikabura byose bikabura jenzo gumasenga. Ubu hari abantu gusa nibicurane bikeya aca siba gusenga ba bantu bose uzodusanga akagorane gato ngurumva ngo nyene ngo ugasanga n'inkoko gusizindutse diyara ntabwo aza gusenga. Utuntu dutoya ibintu bitumvikana ngurumva ngo ibiratongo byaraheze mu Baheburayo 11 muzosoma 3:5-3:8 ngo bayerera bambaye ishato z'impene n'izintama. Ndababaza igishato c'impene ucambaye imvura ikagwa bigenda gute kicakinuka. Bariya n'abagororotsi bari baburaniwe bitewe n'agatotezo basigarana ishato z'impene n'izintama nibizeye. Wowe uje n'amaguru kava iyo muri Kinyami yahijya bambe muri Karera ya mbere ukaza hano wobike amafyeri gusa rindira kahamuka zoyamara. Ego ndababaza none baja ntibambaye ishato z'impene baki naho wobyuko wasanga ibirato byose babyibye iyizire n'amaguru bigutwaye iki ngo barambona barakubona baca bakugirana ingo gusenga wiyizire n'amaguru uze kwisengera ariko kubera amanyama n'ubwibone n'ibindi bintu bikiturimwo ngo abo twiganye ngo abo kwirigara nta muntu yoza gusenga yambaye ibirenge
ariko ubu barashe ntitwiruka gutyo uye ndabaza ubu bakujuru bombe ngaha hano bamwe bogenda bariko bari yonona nibirato hano byinshi twobisika amatelefone hano twoyasika twokwiruka gutyo honye nawo nabikura kugira wiruka unyarutse nindase kuwundi kanda ninde yose kugundi haba kukati jewe naho inka zohera mu ruhongore imisukoni ibintu byose je nzoguma ku Mana umuntu afise kwizera guma ku Mana naho ho bikindi cyari cyo cyose kabiri iyo wirengagijwe nabo musengana iyo ufise kwizera ntugwa ndabaha akarorero muri Bibiliya haranditse ngo muri Matayo mu gitabo cya Matayo igice cya 6 umurongo kandabe ni umurongo ni Matayo ni 11 murantunga 11 guhera ku murongo wa 2 kugeza kwa 6 ndababwira inkuri hari nsome nteze no ngingo Yesu yaravuze ubutumwa Yohana ari mwibohero agashoka muriye atuma ko abantu ngo genda mu mbarize ngo mbega niwe baje aho Yesu ari baramubwira ngo Yohana yadutumye ngo mbeguriwe kandi ariwe yamubatije anabwira n'abantu ngo niwe ntama wiki w'Imana Yesu yavuze ngo mumbigane yabishuye impumyi zirahumuka bacumbagira bagenda neza abanyamibembe barakizwa ibipfa amatwi birumva abapfuye barazugwa aboro babwirwa ubutumwa bwiza kandi ayiguye ibyanje bitazotsitaza iryo niyo jambo utuma ku muntu afunzwe mu gazi uya tuvugana ukuri umuntu ni wakubwirije niwe pasitoro wawe niwe yakubatije yariwe nagasha zira bya bintu byawe atumye ki intumwa basi yarakwiye akajambo ko guhumuza ati pore wihangane nzokugemura n'ubushaza ndiko ndabugura ati nta kundi basi cyangwa avuze ntazoza akavuga ati nzoguhijura aramudondagurira ati hayiguye ibyanje bitazotsitaza ntanabwo yanagiyeyo Yohana mwumvise ngo yaraguye yajanye urubanza mwishengero ubu dufise abantu babizera bateyemwo mbeca giti kimwe batera mu gitoki nikigwe n'igiki ugwego harabakristo bari mu ugwego mutamusuye aragwa mutagiye murakuya bashaka ngo tubafate nk'uduhinja bebe buyi nana ubwo bukristo ntibwemewe nana buyi tonto bebe ibintu mwene ibyo bantu benga bari mu marenje hari ukuntu nzambona utwana mu modoka n'akayaga bugure ngo ngiryo dirisha ngo umuyaga akana nta muyaga ntagire nikimukorako ko nakana ugasanga hari umuntu yanyoye inzoga hamumwizera aciye nka muntu nkariya mu kabari acara mwitanga ngo rega je ngo kubera mutansuye ngo byagenze ukunyene batagusuye ucuboregwa hano Yohana ntiyaguye nkumvize ngo yaraguye yagumye ahagaze amenya nyene iyo mvugo ya Yesu arayempanga ariko ntiyacavuga ngo nimba ari ibyo ngo ndabihebye ngo na Yesu mbonye ngo atariwe ngo nananyishuye yagumye ahagaze abantu muze mwirinda kubakira ukwizera kwanyu kumpuwe mugirirwa nabo musengana hari igitabo kivuga ngo hari kugira ibibazo ngo nabizera Imana ngo ikabahuma ntagire numwe akwibuka ukagwara ukazovayo ukaza na ugatangura kuzura reka ngo nimwansuye wowe wasuye bande zanaliste nawe wasuye wagendereye tubwire imiryango yose wagiyemo abantu dukwiye kugira ukwizera gukuze iyo wizera ntabwo bene so batakugiriye impuhwe mwe mwari muzi ko ari ibintu bisitaza ariko ubu ufise ibibazo ukagendera mwene data cyane nka mu muji mwa munadandaza ukabona umuntu ariko akaguharura ko nk'imiliyoni 7 ubuze 2 kazona raharuye ngumwe ngo amakuru yo ngo mu karera rero agaharura 2 kamubarira ngo na mama yari yaje 3 akaguharurira ko miliyoni ufise ikibazo gikaze cha 2000 basura bakuyitanda mwisupu urabe kuja kucumba ubugari ukabona uruye ku mutongore ngo bayinga umuheruka gwemwe ngo mwihangane guri niherezo kugira uzosigara uhagaze tutangura gufonda amasomo mu byakozwe n'intumwanga abakristo bakavuvu ngo barakundana ngo basangira byose
niyo mpamvu uzumva bizera bamwe bamwe ngira ishengero siko ryari rimeze ngo rigitangura ukazana amasomo kwiyisi ukwiriye kwizera ugashikama nawe utogirirwa impuhwe nabo mugizeni na Yohana ntiyaguye Yesu atamugiriye imbabazi. Icyo ni ikindi yo wizera Petero Yesu baraganiriye Yesu abaza intumwa ngo hajya ngo mwumva ngo bavuga ngo ndinde nguri Eliya ngo wamuvugishwa ngo wa muntu w'Imana. Yesu arabaza ati mwoho muvuga ko ndinde? Petero ngo Imana imuhumekeye ngo aravuga ngo uri ntama w'Imana. Yesu ati ni data biguhishuriye. Petero ati sawa, Imana ica muri jewe igahishura. Ikiganiro kirabandanya. Yesu ati umwana w'umuntu akwiriye gupfa kumusugira gatata kazuka. Petero ati ibyo bintu ntuzusubire upfe. Yesu ati mva inyuma Satani. Petero bise Satani yashingishije urubanza. Ndaba ujya katuvugana ukuri hano muri ko murakora inama y'ukuntu muringaniza hano umuntu yatanga ikimbira ati ubivugishije y'abadayimoni wogaruka. Ujya tuvugana ukuri nk'umuntu agacavuga ati cyo cimviro cawe gihumekewe ni kuzimu wogaruka. Ugo rubanza goca na general conference yose yoza ngo akanyitwa ngo komvise ibyumviro ngo byikuzimu. Petero ntabwo yigeze aburana. Muzogende musome muri Bibiliya yose nta bantu b'abakozi b'Imana baburanye ibintu babavuze ngo ashingishe urubanza ngo bavuze ngo kiretse ari ibyaha wakoze, ariko urubanza rw'ibintu bakuvuze ko ubwo rubanza ntirubaho muri Bibiliya. Iyo umuntu yizera ntabwo azatsitara. Nivyo biri muri Zaburi 119 umurongo w'165 handitse ngo abakunda ibyagezwe byawe bagira amahoro menshi nta kibatsitaza bagira. Ibintu ngo mwansitaje ngo ahubwo ubusanzwe waratsitaye wari kuradandabagirana tugapfa guhenura. Hariko n'umuntu adandabagira atsitara ntacagwa akagenda ariko adandabagirana nawe wamucako mukanya ugahenura akakwagiriza ngo niwe ngo umutsitaje. Ya nubundi yari karagenda. Bibiri ivuga ngo nta kintu kibatsitaza bagizeni bafise. Iyo umuntu bamutsitaza nta kwizera bagira. Niyo mpamvu mu buhanuzi bubi dufise harimo itituka ryo kwizera. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mbega aho umwana w'umuntu azozira azosanga ukwizera mwisi. Yesu azosanga abantu kwizera batagufise benshi. Kandi dutegerezwa kugira ukwizera kwishi. Umuntu agahagarara mu by'Imana adahagaraye kubera umugabo, kubera nyina, kubera abana, ukabihagaramwo kubera agakiza kawe bwite. Sinzi ko munyumvise. Hari abantu benshi iyo umuntu aguye nabo baca babo ntabwo byemewe. Ikindi ubundi buhanuzi bubi no kurambirwa ubutumwa. Byarahanuwe ko tuzorambirwa ubu butumwa. Matayo 24:48 hagira umuntu hadusomera. Byarahanuwe ko tuzorambirwa ubu butumwa. Bakiharondera mwebwe umwete abantu bizeranye ubutumwa kera muzamubona ugihari neza. Abantu bonyene bumvise ngo intumwa zaje nkaha abantu bose baca bizana n'amakaye nta nubwo babararika. Twe nta muntu bararika. Abavuga butumwa baje twese twaca twimuka tukahatonda tukiga. Ni Matayo 24:48 muhadusomere usome cyane n'abari yabunye mwumve. 34 ku bafise Bibiliya bataratora haranditse ngo ariko umushumba mubi niyibwira mu mutima wiwe ati databuja aracatevye. Data aratevye maze agatangura gukubita abashumba bagenzi biwe no gusangira n'ababoregwa. Shebuja w'uwo mushumba azoza ku munsi atamwiteze no mu gihe atazi. Azomucamo kubiri amusangize umugabane wiwe n'indyarya, niho hazoba amarira no kuryana insya z'amenyo. Mwumvirize uyu mugabo yisizemwo ngo databuja aragizeni acakora ibyaha bibiri. Asangiye n'imboregwa atangwe no gukubitana bagenzi biwe kubera bimujemwo ngo aratevye. Ibintu byo ubutumwa buzorambira abantu.
ikizoranga ko bwakurambiye uzotangura tusange usigaye ukina ikarata nawe wakinyura ubugu uri kwidame na rudo dusange nawe mu kabari wahateramiye harantu nagiye nubuka ku mugabo ari kamwe inzoga senga iyo agira umuti wo kunyika yacanyika mama ngo tuba turi hano nyene niho muba muri ngo nyene ngo murakomeye ndakomeye iyi si mwumvirize neza iyo umuntu yarambiwe ngo Yesu aratebye ku bantu bafise bakoze imanza iyo bakubwiye ngo abashitsi bageze ku masanganzira kuri parikingi haba hariho imyiteguro iranga yuko uwo muntu azi ko abashitsi bagira abashiki ariko bakubwiye ngo imodoka bapfiriye kikarusi hari kuzubona umwe yigiriye mu muci ngo ndagaruka ngo imodoka bapfiriye kikarusi kubera wumvise biza guteba abantu iyo barambiwe ubutumwa bazotangura gukubita abagenzi babo ni ugutangura kuzubabyuramwo induru ico ni kimwe icya kabiri ni ugutangura gusangira n'imboregwa ugasanga usigaye ugendana n'abatizera nizo nshuti zawe nawe usigaye urara mu mupira ngo Barcelona yatsinze amaso agatukura hakuja umucamako ugasanga ibyisi n'abisi niyo wagiye niyo wahereye iwacu dufise abantu b'abadive bagiye borora ingurube bazororana n'uwundi muntu uwo muntu ngo apanga umugambi ntantu bitwa mu manigi wacu apanga umugambi wo kunyanganya wa muntu acaza abadive hajya bari mu ishure ryo kwisaba turabona basohotse aca hagarara nkano ngo hewe ngo zane ngo amahera y'ibinini ngo zangurube ngo zagwaye ubwo mugabo ngo zihe ngurube ngo toka ngo pfu ngo haramu ngo toka nk'umukoshi sawa yagarutse ku mugoroba ngo bipfugira hejuru ati hari ingurube ufise zirahera rero inosi hari igihe usanga abantu ugasanga umuntu numwizera n'ingurube ayigizera mwibanga rimwe rikomeye twe twashinguye umuntu w'umusabato ahantu murabona hajya ku birori byo hajye bavuye kuri antenema muri no minsi baca baja muri sare bakavuga amajambo na kahise baravuga ingene ngo ari umuntu mwiza asenga ibintu byinshi babihejeje haduza ijambo umugabo aduza ati rero ati nanje twari dusangiye ingurube umugabo wiwe ni yaruhuka azoze tuzigabure mana we warapararanganye ba bantu bose bariko baravuga bya bigambo byiza ingene ngo ari umukirisu yo twese twakubitiwe mwigunira abantu bamaze nk'iminota 5 ntawuvuga iyi si umuntu iyo yishizemwo ngo Yesu aratebye azoba mubi azokora ibibi kuko nubundi yarambiwe ubutumwa buzorambira abantu ibi bintu twizera birarambirana murabona nk'ibintu twizera birarambirana urabijamwo bakaguseka hari n'abantu bazigwenda baguseka ngo ingene yabaye kandi nukuri nta nico wabaye umuntu akakumvisha ngo hari ibintu wabaye ngo ariko mana ngo rorowe ngo hari n'abantu banka kwizera bakakubwira ngo ugiye muri ababandi ngo batagira iryoshe nguyo ngo mana we bakakumvisha ko wapfuye kugiye no gupfa ugasangura bitinye mu gitabo citwa inamazi gushengero handitse ngo ni cigwa ca 63 sinzi ngene rero ndabibabwira je mvise igitabo kinini hano ni kwipaje igihumbi n'amajana 6 kandeka kubabwira page ibi ni bitabo 10 biri muri kimwe ni cigwa ca 63 kivuga ngo ibintu dudakwiye kwibagirwa handitse ngo danger de croire que le Christ tarde à venir amakuba dutegwa no kwibwira ko Yesu atebye kuza hano handitse bari kwasigura rya somo rya Matayo hanze ngo faisait professeur d'attendre le retour de Christ naho yavuga ko ari indiriye ngo Yesu ngo mu biboneka yakorera Yesu ariko ngo yari umukozi akorera Satani haranditse ngo yari yarihuje n'isi yarikunda yarahahamiye iby'isi n'ubwibone nibwo bwari bwaramwuzuyemo uko yarushije gutandukana n'ubwoko bw'Imana niko yarushije kwiyunga nabo batizera kimwe atangira gusangira nabo no gusangira no kunywa no kunywa ibinyobwa no kunywa inzoga n'imboregwa uko niko imwemu y'isi yamwinjiyemo agira nabo imwemu nk'iyabisi ngo asinzirira mu mutekano wo mu mubiri hari igihe umuntu aba yarizeye ubutumwa yabugeramwe agasanga buri ibintu byinshi agacika intege yabona na Yesu ataje agacika intege
ndababwije hari umugore yigeze umuntu umwe yandikiye madamu wati mu gihe ciwe ati madamu wati tati Yesu azoza mu ryari madamu wati aramaze ati none washakika ati wumvise ko azoza mu myaka 2 ngo yo ngo noca nkora umurimo we nkihana hari abantu n'ubu Yesu n'ubu ndababwije ukuri hano hoko marayika katubwira ati muzi ni nkurate ati ni maridi ninde yosubira kugurura butike nazantumwa hano twumva aho twese twumva hano cija nta nini wota ariko kubera tutiyumvisha ko Yesu agiraze ubona menga bigenda bitu ubutumwa bugorana buremera biba binini biba umusozi ugasanga turabyizera hano rero mu muji ugasanga n'umuntu yo muri quartier n'umukobwa biyambarira amapantaro mwibanga ugasanga umuntu nyene yigendera mu bintu ariko bishingiye mu kurambirwa ubwo nabwo n'ubuhanuzi bubi tuzorambirwa ubutumwa ikindi no gutegekwa n'umunoho nabwo n'ubuhanuzi bubi haje umunoho niki umunoho w'injya muri Luka cyangwa Kayabago muri Luka 21:34 no handitse ngo mwirinde hagira umuntu ahasoma hamasome ipaji imwe some n'utundi dukeya mpeze mbona n'amasaha ari kagenda ninde hageze 21:34 hatubuza ngo kurenza urugero mu kujya Fabien arirebe mu gifaransa baranditse ngo 97 ngo ariko mwirinde kugira ngo imitima yanyu ntiremegwe no kudandahirwa no kuborerwa n'umwitwarariko w'ubugingo wari by'ubugingo uwo munsi ntubaze ko giturumbuka umutego bandanye oyageza soma ntuzi aho mucamake muzini n'imihanda isajya avuga ngo kudandahirwa no kuborerwa handitse ngo kurenza urugero mu kujya no mu kunyo ibi bintu bishingiye ku muno ndababwira umuntu azorokoka ngo hagati y'ijuru n'isi ngo himbye imanga y'akayabago uzoyitaruka azotarukira mu ijuru ikintu bitwa kujya ubanze ugezaho hari abantu bava hano muri bisi akagura ibigori bibiri aho muri parikingi akagera aho hirya akaja brochette zibiri yagera mu gatabo agahekenya amakaroti yagera ibugarama akajya intumbaswa akagera ibujumbura ari ibintu nk'icurinde umuntu kandi ukabona n'umuntu w'umugabo azirimo na karavate ariko inda yaramunaniye ukabona n'umuntu w'inkumi nziza ariko inda yaramunaniye hari abantu bajya bakajya nk'inkoko bakakoresha style nkoko guhera mu gatondo kugeza hehe ku mugoroba akayabago ndasoma page imwe mu gitabo citwa ibishingana by'ishengero volume ya mbere 484 oya ureke 484 ibishingana by'ishengero volume ya mbere handitse ngo la puissance de l'appétit causera la perte de milliers d'hommes ubushobozi bw'akayabago buzotuma ibihumbi byinshi by'abantu birimbuka iyaba abantu bari baratsinze akayabago boronse ubundi bushobozi bubashoboza gutsinda ibindi byaha byose bya Satani ushaka gutsinda ibyaha byose byande ubanza ugahera ku kayabago kakunaniye vamwo genda uyange ingurube ubura zijya numvise ariko uzagwayinga ikigwara hano ngo abantu babaye abaja bakayabago ntabwo bazoshobora gushika ku gutungana kw'ingeso hirya ngo kwica amategeko y'Imana bimaze imyaka ingana n'ibihumbi 6 byazanye indwara mw'isi uburibwe n'urupfu alors que nous approchons de la fin des temps la tentation de Satan à propos de l'appétit sera toujours plus forte et plus difficile à vaincre uko twegereza iherezo ry'ibihe icyaha cyangwa igishuko cya Satani gishingiye ku kayabago kizorushiriza kugenda gikomera cyane kandi kigore gutsinda cyane mwumvirize rero akayabago kazokumbagaza abantu umuntu araba mu butumwa akugasanga temperance yaramunaniye arakoza kurutoka gasha kandi ari nziza aribwo buryo bwo kunazigama n'abantu tukagabanya ingorane ziri mu isi ubu nabwo n'ubuhanuzi bubi akayabago kazozimiza abantu bazogwa kamoke abantu basigaye bagira ibintu batitaye ku ngaruka zabyo
umuntu akabijya mu kanya akagora kanseri y'ibere bakarica azizi ibyo yariye. Umuntu akajya agapiripira dumba ku nyama n'ibirira bitibuka ngo mpa kandi iyumvira kandi uri kurarira ushaka n'akandi. Amarira arakwishe ngo nyongera ngo mana amarira arakwishe ariko ushaka n'akandi. Ivyo nivyo bitwa apeti. Apeti irakumvisha uravi wawuriye ariko wagera ku mubanyi ugasanga batetse ibitoki ni wabiheruka. Apeti ati ndabijya, umutima ati ubishirahe. Apeti ati ndabijya, ati estomati je ntunzanira ibindi. Apeti ati shirayo. Umuntu akayumba bakanamuhana kari bakanza bavuga ngo banze ukarabishe ngo abandi kumba ari mu nama ya apeti n'umushishiri. Ugasanga umuntu kwitegeka ibintu byinda byaramunaniye. Ugasanga umuntu arakomeye mu butumwa ariko ukabona ari kagenda agira urunuguru kaje umwibarabara. Abantu babirigiye kumarigara ugiye ukinyegeza ahantu yo zona asutsemwo urubanga rundi asutsemwo ibibenyi ukabona ari kashoza n'imiwe atazi n'ibitangura n'ibihereza. Apeti izohitana abantu. Ubushaka ngo gutsinda ibindi byaha byose bya Satani abanza agatsinda umunoho kamenya kuvuga ngo nariye urasubira mu yandi masaha. Abo tuvuze ko yicisha inzara ko hariho n'abantu biyicisha inzara usanga umuntu ntajya yigize umutamira wa danje nawe akagenda akazotsigara abaye nk'urushinge cyo tuzoguvuba kandi Imana kwandike koko wiyahuye. Hari abantu batajya cyane cyane batajya mu gatondo abo nibanya kwigendera mushaka mu bagandukeko. Abantu batajya mu gatondo ubu ngo diabete abantu bari kuba ubu dufise n'abagorozi basige bagwara diabete ishingiye ku nzara. Abantu benshi bagwayi baragwara diabete y'inzara. Inzara yaramwishe ntajya kandi akora ibintu binini. Niyo mpamvu abagore bari he nimuze mwemera ko abagabo banyu bava mu nzu batariye kirazira. Shaka ubyuka saa 10 ariko ave ubonye ariye nabundi mukaza mubare kuko mwe murahiga n'amatangazo yo kubagandukako kuko bazogwara. Niyo mpamvu uzona abantu bahura n'akabazo gato ngo avese kubera ubwonko bwe ntibugikomeye ntibushaka no kwihanganira ingorane arashonje abandi amaestoma. Abantu dukwiriye kubaho tuzi kujya tukamenya ngo abanyeshure bagibi abantu mu gatondo barajya bagahaga ku mugoroba bakajya bino. Ababyeyi bose bakwiriye kujya kajya mu gatondo saa 6 kahiga ubuya kanwa ku mugoroba akajya ejo atazosigaranga nanya kandi atezwa kujya kujya rana n'utwana two mu misi imperuka ntitwonka ubwo bambe ntitujya turonka gusa uragaha ubuyika kiyanyira kuko kazi kwavize inkoni hiye ngaho y'amaberebere karara karonka bwiba n'amabere utanagahaye nibere usanga kagibwe wowe uraryama ko nikajyama. Nukuvuga ngo ugasanga ni ngorane utajya rero tuzobona uguye hajya kubera ko kana uri kugaburira abantu bangaye babiri. Rero ibintu byitwa peti kujya abantu bakwiriye kumenya ko umuntu azotsinda isatani azobanza atsinda umunoho. Utawutsinze rero unuve muri tere ntabyo uzoshobora. Hari ibintu byinshi. Hari abagabo banyoye. Hari umugabo yatubwiye ati naranyoye umutobe w'ibitoki ku buryo nunamye useseka. Uyunamye useseka. Abandi barariye amavoka ari batatu ngo bagitatu nabi. Tiyumvira none ibi bintu nibi. Hari abantu bajya imihuko ini wanyura kuri hari ibivoka byinshi mwahiriwe gushira ko nibihu myinshi minini na mito migufi na miremire muragera kwisana kumeza bazanye ihando senyagura ihando ugasanga byose nk'abagabo babiri bararimaze. Iyo mibereho ntabwo yemewe. Kera twarahaga cyane ugatuzana umukumuzi ukabwira mama ngo agukumura arabikuraye. Umunoho uzohitana abantu cyane. Ikindi ubundi buhanuzi bubi ni inyungu zihetse ibyaha. Iyi mperuka iri herezo ry'isi rizoba ririmo inyungu ariko zihetse ibyaha. Ivyo biri mu itanguriro igice ca 12. Hamwe Aburahamu imvura yanka kuganihe. Itanguriro 12:10. Mu itanguriro 11 Imana mu itanguriro 12 umurongo wa mbere Imana yahamagaye Aburahamu
yambwira ngo ndakugize igihangange uzokuvuma zovumika va mu nzu ya so n'ibiki uzi yo nzokwereka Aburahamu arabitsinda Imana imuteze ikigeragezo ngo ituma imvura itagwa nitanguro 12:10 ngo hatera inzara iwabo Aburahamu abagiye muri Egiputa ataragerayo akora inama n'umugore wiwe aravuga ati wa mugore uri mwiza jewe bazomba abanyegiputa ni bakubona bazonyica bakumpoye dufonde ikinyoma kuri mushikandi kandi harimo iyindi nyungu kuvuga ko ari mushikiwe ni yarongorwa n'umwami azoba bofure w'umwami azoza arajya arire kuri table d'honneur na wangwe ku mitobe ya karoti yangwe ku gatobe k'umuzabibu kuko ni bofure wiki w'umwami Aburahamu bashona ico kinyoma baragishona neza barakiterekaho ariko mu mubiri byari mushikiwe ujya mugore yari mushikiwe byo ntiyarabeshe ahubwo ico yarabeshe yafashe ukuri akurenza ashira munsi ikinyoma mujamake yafashe ikinyoma agishira munsi agifukisha ukuri kwitwa mushikiwe kuko abantu bakijya gihe bari bemereye kurongora abashiki babo bo mu mubiri ni nayo mpamvu na Kayini yarongoye umukobwa wa Adamu se ico nshaka kuvuga Imana yabibujije kuri Mose bararongora abantu kandi Imana yabibujije nta nubwo ari kubera utomuvyarako ni kubera abo byari bimuga n'abakeha bwenge uko byari umuntu mubana mu maraso urashaka kubyara no mukeha bwenge niyo mpamvu Imana yagiye ibyanga cyangwa ukabyara abana bazoba ingorane ibintu byo kubyara birimo ingorane nyinshi ariko Imana yabyankiye ko imibiri y'abantu izotindikagira intege nke uzanye rero uwo hafi ntabwo byemewe mwumvirize rero ngo Aburahamu iki kigeragezo kino iki gishuko kubera cyari gihetse inyungu yo kuba bofure w'umwami caramutsinze muri rino herezo mwifuze byose handitse ngo abantu bazorondera amafaranga no mu bintu byabujijwe reka ndababaza mwebwe mubona gutunga umuryango hajya abana aba bana babayeho mu miryango badasuma baturiye kamavye nabo kuzinduka bashusha gusa babitagaguza amavuta basukamwe ikibuni ntibazi yava ntabwo bazi ko umugabo n'umugore baricara bakageza sandwi z'ijoro baronse isupu batararonka ifu abana ntabyo bazi bo bariko bararota abandi bariko barazirana iyo mu byumba umugabo n'umugore ubwenge bumeze gutya ico shaka kuvuga ni giki ubu buzima bwacu bugenda bugorana abantu bose usanga bitaye mu bishoboka n'ibitagirana murazi ko mu miseze bagira ngo twebwe wacu tubiyo kuri zaruzizi zamba ngo amabyi y'imvubu ngo abayiboro ngo ikinono c'imvubu cahonyoye abantu bakiruka kazamba twebwe wacu mu miseze umutima w'imbwebwe wagugwa 180 raba rero umudiyako nasigaye yirirwa mu ishamba guhiga imbwebwe none kana ufashe zitanu nangahe reka yari yabayiboro kuko ikintu kimwe 80 abantu kazamumva ngo hari abandi bazamumva ngo dupasi ngo inyoni ya nyamuntenge ngo inoti ngo iriko nyamuntenge ngo byabiceri bya kera ngo wa mutaka wa kera warimo akantu kagashugwe murabuze umwe wa kera cyakirindi cyari kirimo agashugwe ngo ibora abantu bakiruka ngo mama ngo amabyi y'inkuba inkubigira amabwiranye abantu bagapararangana abantu bakiruka ibi bintu by'amafaranga bizobyara ingorane mwisi niyo mpamvu abantu benshi inyungu ziri muri no misi ya nyuma ngo zizoba zihetse ibyaha umuntu akakubwira ati turabijamwe atariko hari umuntu aheruka kuva rugura agenda kudandariza ibujumbura ageze ku isoko y'ahantu mu masoko y'ibujumbura ashira yuguruza ikibutike yari umutunzi ama abantu bo kwirigara baramuhamagara ngo yo mwizina ngo mugorozi ngo nawe uje kwirigara ngo hano nta bukirisi ububaho ngo bya bitabo byawe ngo ucubika ngo nabwa bukirisi ubwawe bamudondagurira ibyaha biri kwigorigara yaciye afunga kandi yasanze batamubusha pana buye ngo nugufuhirana ngo abakiriya aho yaye baramudonde ati wewe ingo dukora ibyaha hano twibera mu byaha gusa barabimwereka yaciye azinga idandazo tuntu tuduharaka ahantu ndavuga ati nta magara jewe ibi bintu sinoreka kwigira mu ijuru iyi si abantu batungishijwe n'amaboro ibintu bidashoboka amafrode amanyanga umuntu akagura ubu umuntu aragenda akagura ibiro 200 by'ibiharage akagura n'ibiro 40 akegeranya na 40 by'amabuye akavanga
wowe kazugura amabuye izo ngo aya mabuye ngo bataba batora nawe yasizemwo none itoni 10 z'ibiharage ni John mwizimbi John nziza ya mbere itoni nka 3 acashiramwo kaje ibiro 200 agacashiramwo na kirundo ibiro 200 kandi byose muzobigura kwibeyi ya John agacashiramwo n'ibiri jana by'amabuye n'ibyatsi nk'ibiro 5 byose bakavanga wowe uwo muntu muzotunga kimwe nawe ukamwirukako ufise na Yesu uzotabagurika twebwe wacu dufise umugore komiseri baje gukontorora isoko hari ibintu bare baje kuraba hama umutegetsi akora mu bintu by'uwo muntu byumva koze mu bintu binuka bagize babiraba amasobe yagaze basanga uwo mubyeyi yafata umwanda muto akawuvanga n'amawoki abantu niyo banywa abana ngo birirwa muhiriwe banywa amazi basoba bavanga wowe uwo muntu wowe iyo business wamwotunga kibi ugiranye ukabona guzimo tukabona mu bibuni by'amasobe iyi si irimwe ibintu twebwe iwacu hariya ku mupaka kubera ibintu by'amafrode abantu baragenda ibitenge agakura impuzu bakamushonera k'ibitenge bakamubohera k'ibitenge agace yambara untugurubu bakabumyisira bagakubita ko nk'ishapo ukabona yanganyenya nawe uranganuka yanganyuko kumbe hariko nk'ibitenge nk'ijana abandi baragiye bafata probox bashiramwe isanduku n'ibigabo inyuma bibiri bigenda birarira kumbe harimo umuzigo w'ibitenge bazirikikirango abantu bose bababaye indani muri probox kumbe batwaye umuzigo w'ibitenge nico kiziga bababaye bageze kuba polisi bari babahaye map ati fundururo mu ico kiziga tura basanga ni kiziga c'ibitenge iyi si inyungu ibi bintu by'inyungu zizohitana abantu inyungu z'ibyaha kandi ngorane abagabo benshi n'abagore kubera biba bibazanira amahera nta numwe abivugako ushaka kuzubizana sandwi zicu ngo nashitse hugurure bari ibintu bavuga bukebuke niyo mpamvu abantu benshi ubu mu gukora business uzamba bavuga ngo kakantu no muri business navuga ibyo bintu ibyo ari byo ngurumva ngo kakantu ngo cyangwa ukampera ngo ntuze ngo rakumpera ngo nakakandi kakantu ntuze ni nagaki bakiriso batezaza bavuga ibintu mwizine ntu by'imigani iyi si ibintu byitwa inyungu zihetse ibyaha bizokumbagaza abantu bazoja mu bintu byinshi usanga dutunza abizera bagendera mu bintu uzumva ngo baramufashe ngo yadandaza urumogi muri kare ugiye kuraba hari gero genda wikumagura ngo niba bafate kumbe bafashe diakoni hari gihugera ugahita banza ugakunja ukiruka hari guhura n'inkuru ngo ni bamwe biwanya tibi bahabaye ibi ngwemwe basanga biraheze ndababwire ibintu ubaro n'abantu bagenda bagacisha ibirozi bagacisha ibintu badandarizako bagacisha ibintu ngo byo kuza batambukana ibintu nta ubabona hari umugabo bavuga ngo bazavuga iwacu ngo atandaza ibintu baje kumufata basanga ari amasaka ariko batekera ibintu by'imizimu kwegera ukagusengera umwana dusanga se wiwe yaramwishe mu birozi twarasenze biranka gukira duhamagara nyina ati uyu mwana ko bavuga ko hano ari mwe mugira mu muhitane ngo nyene ngo se wiwe nyene ngo hari ibintu nyene ngo azajamwo ibyibiki nyene ngo ahiga amashanse mamasha ibintu biri hano kwisi byitwa amahera abantu batazobyitonda ko amahera bijya bipapuro murabibona bijya bizodukorako kandi ngorane nta nini uyaronga amahera ntabaho nta nini uyaronga inyungu zishingiye inyungu zihetse urumva ni inyungu kikaza ari icaha ariko gihetse igiseke cyitwiki uriyumvira ndagihebe kinakundi ndapfa nzihanagura ugapfa kwakira igiseke abantu niyo mpamvu uzamba abantu bakoresha imvugo ngo hani mu kazi ngo simwishengero ngo ni mu kazi ngo simwishengero ngo dutandukanya ngo ubukirisu n'akazi aho haba hababye ngo dutandukanya ngo ubukirisu n'akazi ugasanga umuntu w'umukirisa agenda n'ibintu ati muce munyuriyo uyu muntu ugasanga abakirisu bacura imyibi bagenda baguruka ntabwo byemewe
abakristo n'abantu bitwa banzojya bike njyame kare nayo ubundi bintu biciye yopfo na hehe by'amavuti ntabwo twe tubijamo abantu benshi nibyo bibagize mwiyisi hano urabona muri mu muji hano umuntu wese umuntu aza yicunga twe tutazosanga barabikije imoto mwibanga ica amahera no kuyisabato ntabwo byemewe ubu n'ubuhanuzi bubi dutegerezwa kurokoka hajya ngo twizemwe ibintu ngo bingahe icambere kuba byibuka gutimba k'urukundo bwa mbere hagati y'abana n'ababyeyi mu kibano na hagati y'abubakanye bizotimba biza binagira naho mwishengero ugasanga byapfuye kandi ahahoha nta naho tunajirana urukundo ruzotimba umuntu wese usanga afise umuntu agenda avuga ngo agende ngende kabiri twabonye ikindi niki kutituka ku kwizera abantu bazoza bagira ukwizera guteye mu rwego barukuye mwagwa ubwo rwego muze murukura mwashakaho n'ubundi ntiyariho hari ukuntu abantu benshi bameze nk'igi hari ukuntu igipapayi igiti cy'ipapayi cyagenda kikaba kiri mu inzuki indani cyaraboze ariko ugasanga gisigaye ku mizi nk'ibiri n'agapapayi hejuru kamwe wacegamira kikagwa bakakurega ngo ni ugihenuye kandi cyari cyarabozotse indani hari ukuntu n'umuntu ubona ahagaze kandi indani yaragize yarabozotse yaraheze wamimwa kubigori gusa gwebe bintu gwatogeshengera ngo narinze kumbe yari yaraheze cyari kintu cy'igikankara ariko gihari kiza mu makoraniro ukwizera kuzotituka ikindi cya gatatu no kurambirwa kubutumwa abantu ibi bintu tuzobirambirwa uzomba byarambiranye umbe bitakiryoshe wumva utobibwira abantu nkuko wabivuga wumva utoca hano byamamaza ziba kumbe baguciye intege niyo mpamvu ngira ngo azama n'umugorozi ngo yari yagiye mu bukwe bwo kubyinira amaza ngo nawe ngo yari yatashe ubwashehe yararambiwa buri yapfa niyaje kandi ibintu by'ubugorozi biragoye hari umugabo hano iwanyu hari umugore kera naje hanambwira ngo heri nari naje kubasura hano nyagihe kera arambwira ngo yongo rike ngo wagarutse ngo shango nari napanze kugwa ngo kuri no sabato ngo nzogwa ku yindi ngo kubera waje ngo ndaza gusenga kandi nukura bigira gutyo yaraguye ariko kuyo sabato naje ntiyaguye yambwiye ngo wowe nari napanze kugwa ngo ku sabato sinzogwa ngo nzogwa ku yindi uko no kurambirwa umuntu umwete ugahera kandi umuntu yarambiwe rero sigara uzubona nari yatanyuye amazi wanabimubwira ko ibintu ngo by'amategeko yose ngo mbako agenda hariho ibintu yahora yemera agasigara atabigira hano atabyemera bariko aragenda arambirwa hari n'uwundi yambwiye ngo mba naraguye ngo nabuze aho nguyira kandi nyene mu butumwa biragoye kugwa baguma bakuramuza ngo ese ashimwe maramara yo hose nuko bimeze hari n'undi yambwiye ngo naho nizera ngo nicaje umukeke mu mutima ngo narawuhevye atako mu mutima ndawurya ibintu ro byo kwizera nuko bimeze ikindi kintu twabonye ikindi giki umuno apeti yemye izohitana abantu umuno babandi bose bajyagagura babandi biyatirinda babandi twiga ibintu akumva umenga